ica mbere novuga ni uko umuhari w'ibikorwa nk'unagihugu Burundi buhire ubabajwe n'abana b'abarundi baba basirikare b'igihugu canke imbonerakure ziriko ziricwa zizira ubusa kuko ntidutahura igituma abasirikare b'i Burundi n'imbonerakure zija kugwana mu rugamba rutabaraba. Ica mbere gitangaje ni uko umukuru w'igihugu w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari warongoye ishirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vyo mu buseruko EAC, hanyuma abakuru b'ibihugu bakaba bari barumvikanye yuko umuti ari ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umuhari M23. Ivyo bikaba vyavugiwe i Nairobi mbere ni Rwanda. Hama rero igitangaje kandi kibabaje cane ni umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe ingingo yo kurungika abasirikare n'imbonerakure mu kinyegero bakazambika umutamana w'abasirikare ba Kongo, hanyuma uno musi bikaba vyagiye ahabona. Ari naco gituma kubera bagiye mu kinyegero gushigikira leta ya Kongo kwifatikanya n'inyeshamba zitandukanye mu kugwanya M23 mbere n'abazungu bariho amahera. Ni ibintu rero bibabaje cane bituma ishusho y'Uburundi itituka, ishusho y'igisirikare c'Uburundi. Murazi neza ko igisirikare c'Uburundi camanye iteka n'itekane, cari kizwi neza, ariko uno musi kubera ububeshi y'indongozi z'Uburundi bakora ibintu mu kinyegero kandi bazi neza ko bitebuke bizoja habona. Ni ibintu rero bibaje cane kubona uwotoye inyishu y'ikibazo gihanze Kongo ari we afata iyo ngingo yo kurungika abasirikare n'imbonerakure kwifatanya n'abasirikare ba Kongo kugwanya M23. Umuhari rero w'ibikorwa nk'inkundagihugu wo kwibutsa yuko haheze umwaka usohoye urwandiko ruvuga neza, rwerekana neza yuko irungikwa ry'abasoda b'abarundi muri Kongo atari ingingo nziza, ko bizovyara karambaraye. Uno munsi rero ni ibintu bigiye habona. Iryavuzwe riratashe, twari twarahanuye batwumviriza. Uno munsi rero ni ibintu bibabaje kubona abasirikare b'abarundi bagwa mu rugamba rutabaraba, abandi bagafatwa bakagirwa imbohe. Ikindi kibabaje cane ni uko leta y'u Burundi ushika uno musi itarahoza imiryango yabuze. Imiryango ni ikibazo gikomeye cane. Icambere coco no kwibutsa ni uko abo bagiye bambaye umutamana wa Kongo mu kinyegero ntibarungitswe na EAC n'ishirahamwe rya EAC, kuko bagiye ku izina rya EAC. Biratunganijwe neza ingene uguye ku rugamba imiryango yabo ishumbushwa. Abo rero bagiye barungitswe mu kinyegero bambaye mu mutamana wa Kongo, n'agahombo kaniniya cane ku miryango yabo, kuko icambere coco ntituzi neza ko bazohambwa n'iteka nguko umusirikare aguye ku rugamba yateza guhambwa n'iteka, kuko urumva byose bikorwa mu kinyegero. Ica kabiri, ntituzi neza ingene leta y'u Burundi yoba yarategekanije gushumbusha abazokwa ku rugamba, ariko twibaza yuko kuko bagiye mu kinyegero bazohambwa mu kinyegero, hanyuma rero imiryango yabo nta kintu na kimwe izoronka
ntituzi ingene bazobabwira ibyabaye mu gihe uwabo adashoboye gutahuka. Ari naco gituma umuhari w'ibikorwa nk'undagihugu utera akamo leta y'u Burundi na perezida Ndayishimiye kugira ave mu gacerere, kuko ibintu biri vyagiye ahabona nta kinyegezwa kikirimwo, abwira abarundi ahubwo aho gukomeza ingwano atahukane abasirikare bose n'imbonerakure zose zagiye mu kinyegero uno munsi zambaye umutamana w'igisirikare ca Kongo, kugira nti abicwa ntibabe benshi, kugira Uburundi imiryango ntibandanye ihekugwa, na cane cane gutwarira ku kinyoma ntibirama. Imisi y'igisuma iraharuye ntirenga 40. Uno munsi sagashishwa rumuri nivyo vyaraye bibaye, kandi ivyo vyabaye n'ibintu ujejwe kurongora igihugu abazi, na cane cane waciye mu gisirikare, waciye mu rugamba, abazi neza yuko uwinjiye mu rugamba urabura abantu, hanyuma rero n'abandi bagafatwa, n'ivyaraye bibaye. Arico gituma bakwiye kuva mu gacerere bakavugisha ukuri, ha kubandanya banyegeza ibintu vyagiye ahabona, na cane cane icihutirwa abafashwe bashobore kurekurwa, ni ubuzima bakingira ubuzima bwabo. Ivyo navyo leta y'u Burundi yokora ibishoboka vyose kugira abo bana b'u Burundi batahuka amahoro.